Ibi birori twari tutumbereye uno munsi, ibirori twari tumaze igihe tubirindiranye ishika, aho twari dufise abungere, abana b'ishengero bagiye gukurikira inyigisho zo kuragira intama z'ubwungere, kandi bariga bazana amanota meza, hama ishirahamwe riradufasha rirabahezagira ribaranga kwiganza mu gihugu cy'ubwungere. Uyu munsi rero uri hejuru twebwe nk'ishengero ry'Abatiste muri Rohero twari turamukanye umunsi mukuru wo kubakeza, kuko ni nawo umunsi bari batumbira abakuru bari baje kubadushikiriza icese kugira ngo babandanye imirimo hano nyene ku ishengero ry'Abatiste muri Rohero. Icatunezereje cyane nuko tugiye kuronka abungere babushitse kandi baharerewe hano nyene muri no shengero, bakura tubizi, bakura mu nyigisho z'ijambo ry'Imana rikomeye, kuza batera intambukiro baragira muri ubwo rwego rwo kuba abungere. Uyu munsi rero twari turonkanye ivyo birori rero byo kugira ngo tubakeze, tubigine kuri yo ntabwo bateye ubwo cyane, turaciteze kandi gikomeye, kuko abungere turonse ni bamwe mu bungere barobanwe mu ishengero, tubona ko ari abantu babushitse bakunda Imana, buzuye mpwemu, bari mu ijambo ry'Imana, bafise urukundo. Ivyo rero nibabikoresha bakabibandanya mu ishengero, mu karere duherereyemwo, muri amakaritiye n'amazone n'amakomine duherereye y'iki gisagara, turiteze umwimbu cyane uzoza, abantu benshi bazohindukira Imana ku bwabo no kwijambo ryabo, bakaza mu ngoro y'Imana nabo bagashima Imana. Ico turakibiteze ko cyane kubazoba abakozi b'Imana bakwiye, kandi bazafasha benshi kubabohora ingoyi za Satani zibaboshe. Burya iki gisagara turimo harimo abantu benshi baboshwe n'ibintu bitari bimwe, aboshwe no kutamenya. Burya no kutamenya navyo ni kimwe mu byo Satani aboshye abantu. Hari n'abandi baboshwe na Satani mu buryo bwo kunywa ibiyayuramutwe, hari abandi baboshwe n'akaboregwe, hari abandi baboshwe n'ubusambanyi. Abo bose turavye ingene bakuriye muri wo, mugabo izo ngeso ntizibafata, ahubwo bakiga ingene bashobora kuzirwanya. Umunsi bakabaha ububasha bahise kuri iyo ntambuko yo kuzobikora ngo bafashe abo bandi. Nicyo tuma bitunezereye ko twiteze ikintu gikomeye n'impinduka nini cyane ku gisagara cyacu n'akare duherereyemo, ku ijambo ry'aba bungere barobana uno munsi. Iri shengero ry'Abatiste riri mu gisagara hagati cya Bujumbura, aha bita muri Rohero ya mbere, benshi bakunze kwita ku Mukaza, muri Rohero ya mbere kwibarabara ryitiriwe ukwikukira ku Burundi. None rero ku nomero 49 ku batahazi rero bahumve, ego ni kuri Avenue de la Révolution, kandi ku nomero 49 muri Rohero ya mbere. Abazoza bagana aho hantu bakabaza bazoshobora barangira n'ishingiro ry'Abatiste riri rya Rohero. None rero kandi hamwe n'ivyo rero, kubw'ivyo bikorwa by'abo bungere twabivuze kugira kabiri, turiteze cyane ko abantu benshi bazokwakira ubutumwa bwiza, kuko dusanzwe turi ari ishengero ryigisha cyane abantu gutora inzira ya Kristo, tukabigisha dukoresheje ijambo ry'Imana. Kandi iryo jambo ry'Imana naryo niryo nyene dukoresha, dusoma muri Bibiliya. Iryo jambo dukoresha niryo tubwira abantu. Twebwe ntitwigisha cyane bya politike, ariko turigisha abantu cyane kumenya Kristo n'igikorwa ciwe. Nivyo twigisha, kandi benshi babifashiye bavyakiriye birabahindura, ugasanga uwaje ari imporegwa asigaye ari umuntu muzima, uwaje ari umusambanyi yarabihevye, uwaje ari umunywaro mugi yararutaye. Ko twafise ibishinga ntahe byinshi by'abantu benshi mu ishengero bavuye muri ubwo buja baza kuba abakristo bashitse b'Imana. Nitwa Pasteur Bidunda Vyagiriye,
umwungere w'ishengero ry'abatisi hano mu Rohero. Uyu munsi twazindukanye urubanza rwo gushikirizwa rwo kwakira nyezina abungere bagiye kurongora ino shengero. Bakiriwe ego ndimwo, hakiriwe umupasiteri Gabriel Bigirindavyi hamwe na Victor Habumuremyi. Urubanza rwitegereje ishusho ry'uko byari rimeze, byagaragajwe n'umunezero nyezina guhera ku bungere nyene bari biteguye gushikiriza igikorwa, kandi uravye mu bakristo bo mu Rohero, uravye abatumire bari batumiwe mu mpande zitandukanye, mu by'ukuri bose hamwe bari barangwa n'umunezero umunezero wuzuye. Twiteze gushishikara dukora igikorwa c'ubwongere, kuko tuzi ko twakiriwe mu muryango wagutse w'abungere, kandi basanzwe tuzi kuri no bango by'ubwongere dukora turi munsi y'uburongozi bw'Imana. Twiteze kuzobona imitima myinshi iza kuri Kristo Yesu. Twiteze kubona ishengero ry'abatisi Rohero rishobora gukwiza ubutumwa guhera mu kibano ndetse no hanze y'igihugu, kuko tuzi ko ishengero rizima ari ishengero rijana ubutumwa duhereza ishengero, nuko dushishikara kugira ishengero rifatiye mu bumwe kandi bigaragaza n'urukundo, kandi niho tuzoshobora kubaka ishengero rizima ryiteguriye kuza kwa Yesu. Jewe ndi umwana w'iri shengero, ndiho nabatirijwe mu 1997, tuhakurira turi abana batoyi bo mu ishuri y'icumweru, turakura mu makorare ngaha gushika naho twagiye ku rwego rw'abajenama b'ishengero, twari turumazemo imyaka 20. Hanyuma rero murazi yuko haciye imyaka 3 umwungere yahora arongoye rino shengero yararengutse ubukama. Twari tumaze rero imyaka 3 atamwungere ari hano, ishengero rirongowe n'abarimu babiri b'ishengero bafatanije n'urwego rw'abajenama. Hanyuma ariko umwungere yagiye yaraturungitse kwiga ivyigwa ndoramana. Hanyuma rero ishengero ryaricaye yabona ko ryosaba abakuru batwara ishirahamwe ry'amashengero y'abatisi mu Burundi ko twoba mu gukorera mu ngata umutama wacu Revera Bimpenda Isaac, twabuse tukabandanya isemo yarageze na cane twebwe nk'abana b'ishengero. Ico gituma navuze rero ntitwari tuziranye urumva imyaka 3 tutagira umwungere, cari igihe kitari kigufi. Ni umunezero kuko n'abakorera shetani baramukorera kandi babihisemo. Ntanswe rero gukorera Imana tuzi n'impera itanga y'ubugingo budashira. Twebwe dufite ivyizigiro byo kuzobana na Yesu Kristo umwami wacu. Inyuma y'ibikorwa yageze ko tuzobamwo kandi tuzokora